bose bari muri bino bisomwa bavugwa vyahereye ku ntambara, vyahereye ku vyaha, vyahereye ku bibi abisirayeli bakoze. Imana irabazinukwa, imaze kubazinukwa ikibahagurukiriza Yabina umwami w'i Kanani, iramubahagurukiriza kugira ngo abe nk'icumu ribacumita, abe nk'umusonga ubandanya kubazibura, abe nk'igisata mu bugingo bw'aba Bisirayeli. Ubu Yabina nk'uko babitubwiye wa mukozi w'Imana Yosuwa, bari abanyakanani bagumyeho uretse yuko bari amasigarira n'Abisirayeli babasigaje. Kuko usomye mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe ugasoma mu gice c'indwi uhereye ku murongo wa mbere, haratubwira ukuntu Imana yari yababwiye ngo nibamara gushika mu gihugu bagiye kwinjiramwo, Imana irababwira ngo muzosanga y'amahanga indwi. Ayo mahanga indwi usomye ku murongo wa kabiri muri ico gice c'indwi baravuga ngo yuko bategerezwa kubarandura bose, bakabaheza bakabakuraho. Ati kubera mutabaranduye si ibyo gusa, yaravuze ngo uretse kubarandura n'uwosigara aragasigarira, nimuze musabiranire ngo musabe abakobwa babo canke babaze gusaba abakobwa banyu, ngo kubera boca babandukiza ivyabo kubera basenga imana z'inyamahanga. Rero mu yandi majambo Yabina yitiranwa n'icaha kizitiriwe, n'icaha umuntu adakuyeho, yabandanije kuzitirira, ibindi akabiheba, gusambana akabiheba, kwiba akabiheba, mugabo kubesha ntabihebe, akaba aricyo kimubuza amahoro imyaka 20. Aba Bisirayeli babuze amahoro imyaka 20, baba mu ntambara imyaka 20. Ubu Yabina Bibiliya iratubwira yuko yari afise ivyuma vy'imikogote ngo 900. 900 urumva vyari vyinshi. Baratinya, barajugumira, bagira ubwoba, barabona yuko ivyabo biheze. Bamaze kubona kuko yari umwasi w'indani mu gihugu, burya kugira umwasi ni kimwe, ariko umwasi w'indani aragoye gusumba uvuye hanze. Uyu mwasi Yabina yari uwo mu gihugu, yari babandi bazitiriye, bagira ubwoba bwinshi. Rero Imana ishimwe ku murongo wa 3, bamaze kugira ubwoba batakambiye Uhoraho. Urakagira ubwoba utakambira Uhoraho, uragatinya ibyago utakambira Uhoraho. Ndibuka na Yehoshafati amaze kubona abamayona abayiseyiri abande baje kumutera, yaciye ngo yaragize ubwoba, ariko Bibiliya iravuga ngo amaze kugira ubwoba atakambira Uhoraho. Haleluya! Niwagira ubwoba uzutakambira Uhoraho, niwabona ibiteye ubwoba imbere yawe, ukabona intambara udashobora kugwana, utakambira Uhoraho, niwe mugabisha w'ingabo. Haleluya! Maze rero muri ico gihe Imana icihagurutsa Debora, ahagurutswa nk'umucamanza. Amaze guhagurutswa nk'umucamanza, ngo yari afise igiti c'ikigazi, ngo yirirwa yicaye munsi, ngo hama Abisirayeli bakaduga bava hirya no hino ngo baza kugira ngo abacire imanza. Ubu yari Debora, yari umucamanza, ariko uretse ko yari umucamanza yari n'uvugishwa n'Imana. Iyi ngabire yo kuvugishwa n'Imana yari iri muri we, kuko usomye aha ku murongo wa 6 ngo yaravuze ngo Uhoraho Imana y'Abisirayeli arakugeze. Amaze guhamagara Baraki yaramubwiye ngo arakugeze, yamubwiye ivyo yahishuriwe bivuye ku Mana. Ubu Debora rero iki giti bari baratinze baracita izina, baravuga ngo ni giti ca Debora. Yesu ashimwe. Iki giti ca Debora rero kigereranya na hamwe wamuja kwihisha. Debora yihisha munsi y'igiti. Debora Bibiliya ivuga ko yari umucamanza, ariko na wewe nubwo utari umujuriste, utize ivyo guca imanza, burya turabacamanza. Imanza zacu tuzicira ku mavi ugapfuka mukagenda munsi. Debora hari munsi y'ikigazi, ariko nawe hashobora kuba mu mfuruka mu cyumba cyawe, hashobora kuba mu cyumba cy'amasengesho, hashobora kuba mu ishengero aho uza mu mfuruka ukaririra Imana ugaca imanza
ubicishije ku mavi, ubicishije mu isengesho. Rero ntiturave turaba Debora ngo wewe ngo yarize ibijyanye n'ivyo guca imanza. Oya, natwe turashobora guca imanza mu gihugu, tugaca imanza ku mavi, turi mu mfuruka, munsi y'igiti. Haleluya! Bivanye naho watoye wewe wigobeka kugira ngo uce imanza. Debora rero niho yirirwa abantu akabacira imanza kandi bikagenda neza. Umunsi uri izina rero niho yahamagara Baraki, aramubwira ngo arondere ingabo 10,000 hanyuma baje kugwanya Yabina. Yabina yari afise umugabisha w'ingabo akaze yitwa Sisera. Hanyuma rero amaze kumubwira Baraki, nkuko wa mukozi w'Imana yabivuze, jewe nanje mu gatondo niko ndasubiramwo kuhasoma, niyumviriye none Baraki yoba yanse kugenda kubera ari umunyabwoba canke. Ndiko ndiyumvira, ariko jewe nca ndiha inyishu, nta bindi bitabo naronse ngo somemwo, ariko nihaye inyishu. Ndavuga nti kumbure Baraki yatinye kwijana, aravuga ngo simvaha tutajanye, kubera yavuga ngo icambere niwe wambwiye ivy'Imana yakubwiye, ingo tujane nze kubishira mu ngiro turi kumwe. Ikindi niwe wahagurukijwe nk'umucamanza muri kino gihugu. Basi jewe ndaza kugwana nawe mugabo uri nyuma yacu, kumbure ntihabura ikindi Imana iguhishurira nk'usanzwe ari umuvugishwa canke kuri umucamanza uraza kutugira inama, ni mucaha, ni mugenzi uku, ni mugenze kuriya. Ivyo nivyo jewe niyumviriye, aranka ko yijana batajanye. Ikindi natahuye nuko dukwiye kumenya ingabire ziri mu bantu, ariko kandi tukanazemera. Bisigura ngo Baraki nubwo yari umugore yaremera ingabire ziri muri we, yaremera ko ari umugore avugishwa n'Imana, yaremera ko ari umugore w'umucamanza, yaremera ikimurimwo akavuga ati ngo tujane, ndazi ko ariho vyogenda neza. Hanyuma niho Debora yamubwira ati yemwe ego ndaje tujane, ariko Imana izotanga intsinzi mu maboko y'umugore. Wewe nuzohabwa icubahiro, wewe nuzoshigwa hejuru, kuko Imana izotanga intsinzi mu maboko y'umugore. Ubwo nabwo nyene bwari ubuhanuzi. Debora atangura guhanura imbere yuko bagenda, aravuga ati burya tuzobanesha, ariko burya intsinzi izoca mu maboko y'umugore. Yesu ashimwe. Haleluya! Baragenda rero baja gutera Yabina, ari kumwe n'umugabisha w'ingabo ziwe Sisera. Usomye ku murongo wa 14, maze Debora abwira Baraki ati haguruka, kuko uyu munsi ari uhora hatanze Sisera mu maboko yawe. Raba uhoraho akugiye imbere. Ibi nivyo Baraki yashaka. Iyi ndemeshanyo nyene y'umukozi w'Imana, iyi ndemeshanyo y'uvugishwa n'Imana niyo Baraki yashaka, kuko yaramwizera nk'uvugishwa n'Imana. Aramubwira ati haguruka rero, uyu munsi burya Imana iratanze Sisera mu maboko yawe. Mu yandi majambo intambara iraheze, mwamaze kugira intsinzi. Aho Baraki yaciye yavansa aza gutera Sisera aremye kubera intsinzi yari yamaze kubona ko yamaze kuyironka. Ati avansa, genda, Imana yamutanze mu maboko yawe, kandi uhoraho niwabagiye imbere. Yesu ashimwe. Uhoraho niwabagiye imbere. Haleluya! Turafise Imana uko biri kose. Yesu ashimwe. Turafise Imana, kandi mu Burundi muribuka ko twayishize imbere. Burya twebwe nubwo abandi bose bovyibagira, twebwe abo mu nzu y'Imana ntidukwiye kwibagira kw'Imana twayishize imbere. Kandi burya tuze turibuka ko ari ubuntu twagiriwe mu gihugu cyacu cy'u Burundi, kubona barafashe ingingo bakavyandikwa mu ibwirizwa nshingiro rirongora igihugu. Burya amategeko yose ari muri rirya bwirizwa nshingiro, uyaviyoye urumva nyene arahabwa ibihano. Rero
twebwe dukwiye kwama twibuka yuko Imana yashizwe imbere. Mana washizwe imbere mu gihugu cy'u Burundi, niwe duhamagaye no muri ibi navyo, niwe duhamagaye no muri izi ntambara, niwe duhamagaye kuri ibi bibazo tubona bitameze neza mu gihugu. Konye n'icyubahiro avuze ati biragoye, yamara nimusenge imvura igwe, kandi ni wewe twashize imbere, duha imvura mu gihugu cyacu. Twebwe ntidukwiye kuvyibagira. Baraki ararema ko Imana imaze kugabura Sisera mu maboko yiwe, aratera intambuko, arabakurikira, aremye, intsinzi ayibona mu kiganza. Burya natwe nagira ndabibutse ko tugwana dufise intsinzi, turafise uwatuneshereje. Burya tugiye turagwana intambara twibuka ko Yesu yanesheje, natwe ko turabanesha. Ndababwije ukuri, nta ntambara nimwe izotunesha. Nimuze tugwane turemye. Burya iyo tugwana dufise ubwoba, Satani arabibona, akabona ko turiko turajugumira, akabona ko atakwizera dufise. Ariko nimuze tera intambuko, duhaguruke, tugwane intambara, ariko kandi tugwane duhagaze neza, tugwane turemye, tuvuge ngo ko Yesu ko wanesheje, nanje ndunesha. Ijambo ry'Imana turarifise rituremesha. Yesu ashimwe. Tugwane turemye, tugwane twuzuye ukwizera. Baragenda rero, hanyuma bamaze gusugereza Sisera, arabona yuko bikomeye, ngo ava ku mukogote wiwe yiruka n'amaguru. Amaze kwiruka n'amaguru, agenda ariruka ngo ashika ku ihema rya Yayeli. Ndagomba kuvuga kuri Yayeli. Twaravuze Debora kubera yavuze iri jambo ngo nahagurutse n'umuvyeyi, ariko nasanze na Yayeli nawe nyene yarakoze igikorwa gikomeye cyane, ashika ku ihema rya Yayeli. Yayeli rero jewe nama mbona ntibavuga ko yari umucamanza, ntibavuga yuko yari umugore w'umutegetsi, ntibavuga yuko kumbure yakora ibikorwa ibi. Yayeli ntacavugwamwo, ariko nagiye gusanga hariho abantu batuje, bariyo batekanye, batavugwa, atari abarongozi, atari abaganza, batari mu ntwaro no mu kintu na kimwe, ariko abo bantu bakaba bateramiye amahoro. Yesu ashimwe. Bakaba bateramiye amahoro. Yayeli ku ihema ryiwe yari yihagarariye imbere y'ihema ryiwe. Mu yandi majambo yararerekeye ku myugariro, arerekeye ku myugariro, araba ibiriko biraba, araba ivy'izo ntambara. Ikindi, Yayeli ntiyari umunyamacakubiri, kubera usomye kuri uno murongo wa 17 haravuga ngo ariko Sisera uko yagahunze yiruka ku maguru ashika ku ihema rya Yayeli Mukaheberi w'umunyakeni, kuko Yabina umwe w'Ihasori n'ab'inzu ya Heberi umunyakeni bari bafitaniye ubumwe. Bari bafitaniye ubumwe, bisigura ngo kubera Sisera yari umugabisha w'ingabo wa Yabina, kubera bari umugabo wiwe wa Yayeli bari bafitaniye ubumwe, yari kumera nk'uwumuhungishije. Ariko yaravye ati umwansi w'Abisirayeli, umwansi w'ubwoko bw'Imana, umwansi w'ubwoko bw'Imana niwe mwansi wanje. Ivyo ntiyabiravye, aca aramuha karibu, aramubwira ati kaze. Imana imuha amastrategy ya Yayeli, amuha karibu mu nzu yiwe. Burya nagira ndababwire, nitwaba bari vy'amahoro mu gihugu, nitwaba baraguhagarara neza kubw'igihugu cacu, nagira ndababwire ngo Imana izozira duha amastrategy y'ukuntu tugwanira igihugu, y'ukuntu dusengera igihugu, usange vyakunze, usange intsinzi yabonetse. Haleluya. Yayeli rero aramuhamagara ati karibu, aramusanganira ati kaze cyane, kaze. Hanyuma Sisera nawe kubera yararushe acakebereza iwe, arinjira. Hanyuma Yayeli aramusasira neza,
uretse kumusazira amuzanira uburengeti aramufuka. Hanyuma Sisera acaramugisha inama ati maze rero nibaza bakakubaza yuko noba naje hano, yuko noba ninjiye hano, ubabwire ko ntigeze ninjira. Amugisha inama, nawe aryamanye ibanga ry'Imana mu mutima wiwe, nawe ni igikoresho Imana yategekanije, kubera Debora yari yamaze kubivugishwa yuko Imana izogabura Sisera mu maboko y'umugore. Burya rijya hema ntiyari kurirengana naho vyagenda gute. Imana yari yamaze kubipanga yuko imugabuye mu maboko y'umugore. Hanyuma Yayeli aca aramufuka neza, aca aramubwira ati ndanyotewe, ndahwereye ndanyotewe. Kandi nivyo yiriwe aragwana yiruka, yaranyotewe cyane. Hanyuma amusaba amazi yo kunywa. Yayeli aho kumuha amazi yo kunywa ahubwo aca amuzanira amata. Ati oya apana amazi, amuzanira amata. Aragotomera, ahejeje kugotomera aca araryama, aca aramufuka neza ati sinzira uruhuke. Amaze abonye yumvise umugono utanguye. Erega umuntu yarusha aragona, umuntu yarushe aragona pe. Yumvise umugono utanguye aca arasimba, nimba wari mu cumba ugo rumambo ntavyo nzi, aca arasimba azana urumambo. Bibiri iravuga ngo arumunega mu mburugutwi, arunegayo. Haleluya. Uyu yarinde yari Yayeli. Uru rumambo jewe narubonye nka ya inkota ya mwemu, ararumunega. Natwe burya mu ntambara zacu nimuze tugwanisha inkota ya mwemu, ari ryo jambo ry'Imana. Haleluya. Tugwanishe inkota ya mwemu. Ijambo ry'Imana ni inkota ikarishe, ifise ubugi impande zose. Haleluya. Aracumita Yayeli umunyabwenge, umugore Imana yari yateguye ko atabara Abisirayeli. Aca arakoreshwa igikorwa kidasanzwe, aramusogota aca arapfa. Amaze gupfa Abisirayeli barabandanya baramukurikira, Baraki aramukurikira. Hanyuma aca asanga Yayeli yaciye aja imbere ya rya hema ryiwe arahagaze. Aca aramubwira ati karibu ndakwereke umwansi wawe uko ahaherereye. Aca aramujana aho yamusasiye, asanga ngo ariko aravirirana yamaze gupfa kera. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yayeli yabaye umugore w'intwari. Twasomye kuri uyu murongo wa 6 haravuga ngo no mu gihe uwusha mugari naco bamuvugako naco nzi, ariko Yayeli namusomye inyuma. Bavuga ngo no mu gihe cya Yayeli, mu gihe ciwe barinze bavuga ngo no mu gihe cya Yayeli. Ubu rero Yayeli aravuzwe kubera yakoze ibikorwa vy'ubuhizi. Nagira ndakubwire ngo tuzovugwa ari uko twakoze ibikorwa vy'ubuhizi, kandi ibi bikorwa nyene cyane vyo kugwanira igihugu, kuko Yayeli yaratabaye igihugu aca aratangura aravugwa. Rero ubu rero yarinde ni Debora yari karamuvuga. Intsinzi ibirabonetse, za ngabo za Yabina zose ziherera ku buhomba, intsinzi birabonetse. Debora rero muri kino gice cya 5 aca atangura kugira Louange, atangura gutazira Imana, akompoza indirimbo muri uyo mwanya nyene, atangura gutazira Imana. Ari igitabo nasomye bavuga yuko bayikompoje bari kumwe na Baraki. Bisigura ngo birashoboka yuko abantu bakompoza indirimbo ari babiri. Bararirimba, Debora araririmba, aravuga ngo nimuhimbaze Uhoraho ko habonetse abatware b'intwari bo kurongora Abisirayeli mu rukamvye, abantu bagaheba amagara yabo bavyigombeye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Erega burya Yayeli uko ari uguheba amagara,
we wafashe umugabisha w'ingabo, araje aramuhaye ikaze, araje aramuryamitse, araje arafutse, arasoboka afata urumambo arumunega mu mburugutwi. Mwibaza ko gutari ukwiheba, yahevye amagara kandi abishatse, nta wamuhase, yari yumva gusenga nk'uko mwene data yagumye abivuga. Nanjye nagira ndakubwire yuko gusenga nta gahato karimwo. Gusengera igihugu nawe uguhata, ukwiye kubona ko bikenewe, ukwiye kubona yuko igihugu kibaye amahoro nawe uba amahoro, ukwiye kubona yuko igihugu gitunze nawe uzotunga, ukwiye kubona yuko igihugu kiri mu bumwe nawe uzomererwa neza. Usenga Imana, uteramira igihugu atawuguhase. Debora, Yayeli nta gahato karimwo mu guteramira igihugu, mu kugwanira igihugu. Abagore b'intwari, ndakwifurije kuba umugore w'intwari. Haleluya, ndakwifurije kuba umugore w'intwari. Burya Debora yanditswe hano kubera yabaye umugore w'intwari, na Yayeli yanditswe hano kubera yabaye umugore w'intwari. Hari icyo yakoze ku gihugu, ntibakoze ibyabo. Burya mu guteramira igihugu umuntu w'intwari ntiyikunda. Ntibabanditse kubera bakoze ibyabo, basenze imiryango yabo igatunga, badandaje imiryango yabo igatera imbere. Ntibavuga ko ntibabanditse kubera bari abantu canke ntibavyanditse kubera bari abantu bateje imbere imiryango yabo mu buryo butandukanye bakora ibyabo. Oya, babanditse kubera bahagaze mu gihe cyabo, barahagararira igihugu cyabo. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Bibiliya yatubwiye ngo rero muri icyo gihe cya Yayeli ngo abantu bari baranyegeye, abantu ntawaca mu kayira, uretse ngo baca mu tuyira duto duto tw'imicamo kubera gutinya ingabo za Yabina, kubera gutinya abansi babo. Icyaha kiragahera gituma umuntu agendana ubwoba, icyaha kiragahera gituma umuntu agenda arabundabunda, akagenda yinyegeje. Bari basigaye baca mu tuyira, ariko intsinzi imaze kuboneka mu gihe cya Yayeli, intsinzi iraboneka. Debora rero nihaca avuga ngo muri icyo gihe rero ciwe nawe Debora aravuga ngo ntihari hagisigaye umuntu n'umwe wo kurongora Abisirayeli, ntihari hagisigaye abagabo bari bahunze, bari barinyegeje, ntibajya nahabona kuko ngo baca mu tuyira duto duto. Ntihari hasigaye umuntu n'umwe, bose bari barinyegeje, bose barafashwe n'ubwoba. Hanyuma Debora ngo kugezaho wenyene ubwiwe ahagurutse nk'umuvyeyi. Debora nivyo yari umuvyeyi, nk'uko nawe uri umuvyeyi. Nagiye gusanga ubu buvyeyi Debora yavuze si bwa buvyeyi busigura ko navyaye cyangwa wewe wavyaye. Oya, nasanze atari cyo bisigura. Yahagurutse nk'umuvyeyi, ubuvyeyi bw'indani mu mutima. Mu mutima niyumviriye umuvyeyi aragira impuhwe. Ubwa mbere n'umukozi w'Imana ndibutse ko yabivuze, umuvyeyi aragira impuhwe z'abana biwe, abana akagira impuhwe. Mbega umwana afise amahoro, mbega umwana aratekanye, umwana ahungabanye, umuvyeyi nawe arahungabana, akora ibishoboka byose kugira umwana areke guhungabana. Debora rero arahaguruka nk'umuvyeyi kugira w'Abisirayeli, kugira ngo bareke guhungabana. Avuga ngo nzokora ibishoboka byose kugira Abisirayeli bareke guhungabana. Debora yari umuvyeyi afise impuhwe, nicyo gituma yahagurutse aravuga ngo nubwo abantu bose banyitse, habuze uwo kurongora kino gihugu, jewe ndahagurutse nk'umuvyeyi. Ahagurukana impuhwe, ahagurukana ikigongwe. Yesu ashimwe. Umuvyeyi arababara abana, akitwararika abana, akamenya ko bakwiye kurya, ko bakwiye kunywa, akamenya ko bakwiye kwambara. Na Debora yarahagurutse nk'umuvyeyi, aramenya ngo aba bantu bakwiye kuremeshwa, akazana ubuhanuzi bubaremesha. Nimureme, Uhoraho niwe abagiye imbere, intambara si yanyu ariko niyo Uhoraho. Abana bakarema urugamba, nicyo gituma bashoboye kurutsinda. Umuvyeyi no guhana arahana, arahaguruka nk'umuvyeyi. Debora nibatubwira amakuru yose, ariko bavuze ko yahagurutse n'umuvyeyi, kumbure no guhana yarahana.
yarahana agahana abakoze amakosa. Debora ahaguruka nk'umuvyeyi kandi Imana yamukoresheje ivy'ubuhizi. Usomye kuri uyu murongo w'umunani, usomye ku murongo w'umunani haravuga yuko ukuntu abataye Imana ataburinzi busubira kuba kuri bo. Igihe bitoraniriza izindi mana, intambara zaciye zishika ku marembo yabo, nta nkinzo canke icumu byari bikiboneka mu Bisirayeli naho boba 40,000. Yesu ashimwe. Iyo abantu bataye Imana nta burinzi. Debora yahagurutse mu gihe igihugu kitagira uburinzi, mu gihe igihugu kitari protege, nta protection yari ku gihugu. Rya jambo ryatubwiye ngo arondera umuntu umwe ahagarara mu kirengero, ahantu harangaye, ahantu burya bavuze mu kirengero no kuvuga ngo uhagaze mu kirengero no kugira ngo ukingire ntihagire ivyinjira. Na Debora nta burinzi bwari bukiri ku gihugu, nta burinzi bwari bukiri ku gihugu. Debora arahaguruka kugira ngo yongere kugarukana uburinzi ku gihugu ciwe. Buryo uburinzi bw'igihugu buraturaba iyo dusenga, twame twibuka kuzitiza igihugu. Bisaba wewe aho uhagaze uzitire. Nama ndavyiyumvira jewe nkabiha igicapo, nkiyumvira uko tungana mu gihugu, jewe nkabona umengo twokwira igihugu. Buryo Burundi si bunini, nkabona umengo twogira uruzitiro rw'igihugu. Umwe ahagaze huwunda, nkabona ko twogira clôture y'igihugu, tukagira clôture y'igihugu hamwe atawurengana. Kandi birashoboka dukoresheje amasengesho. Birashoboka ko tugira clôture y'igihugu, igihugu kikarindwa, igihugu kikazitirirwa. Ninde wo kuzitirira igihugu? Ni wewe kandi ni jewe. Dukingira igihugu hamwe nuko dufise ingabo. Imana yarakoze, yaraduhaye ingabo z'abahizi mu gihugu cyacu, ku buryo baba babitumwako muri za Somalia, baba babitumwako muri Congo, muri Centrafrique n'ahandi bagiye barava hatandukanye. Ariko naho dufise ingabo, tumenye ngo ingabo nizoshobora, ni ingabo zo mu buryo bw'umubiri. Natwe tukwiye guhagarara nk'ingabo zo mu buryo bw'imwemu, twibuka ko turabasoda tugwana intambara zo mu buryo bw'imwemu, hanyuma tugahagarara tugakingira igihugu cyacu. Kandi birashoboka, ni wewe nanje dutegerezwa gukingira igihugu cyacu. Ikindi naco bisaba ko twiheba kubw'igihugu cyacu, birasaba ko twiheba. Nari nakivuze ariko birasaba ko twiheba, niwikunde. Hariho ikiguzi, abantu benshi bagumye babivuga, ariko neka nanjye subiremwo yuko hariho ikiguzi utegerezwa gutanga. Utegerezwa gutanga ikiguzi kugira igihugu kirindwe. Usomye ha ku murongo w'9 birahari, umutima wanje wose uri kubarongora Abisirayeli, kubahevye amagara yabo mu bantu ni muhimu. Umutima wanje uri kubarongora Abisirayeli, kubahevye amagara yabo mu bantu ni muhimbaze Uhoraho. Umutima w'Imana uri ku bantu baheba amagara yabo, baheba amagara kugira ngo barokore, bakingire, bashira uruzitiro ku gihugu. Bene abo Imana irabumva iyo bariko baratakamba. Wahevye amagara ugaheba kurya no kunywa, erega uko no guheba amagara. Ba Yayeli, ba Debora, ba Baraki bahevye amagara, baragenda ku rugamba by'ukuri mu buryo bugaragara. Ariko natwe birashoboka kuheba amagara yawe mu guheba kurya, mu guheba kunywa, kugira ngo igihugu cyawe kirokoke. Imana irumva gutakamba kw'abahevye amagara. Abahevye amagara bakitanga kubw'igihugu, bakitanga kubw'abaganza, bakitanga kubwo abarongozi, kugira ngo bashobore gushobozwa. Kandi burya narahaciye, naranabibonye burya badafashwa amaboko. Nagira ndababwire ngo baba bafise ibindi bibahamagara kandi byinshi bitandukanye babamwo, bakora, bakurikirana, ku buryo nibo kwiteramira bonyene ubwabo
birasaba ko ari twebwe nyene duhaguruka tukabafata amaboko kugira ngo bikunde bishobore kugenda neza. Nico gituma Bibiliya yaravuze ngo natwe duce tugira amahoro. Nico gituma aya majambo ntiriwe ndayasubiramwo yo mu cete Pawulo yandikiye Timoteyo, natwe duca tugira amahoro tukabaho dutekanye kuko natwe twabafasha amaboko bakabaho batekanye. Kandi rero igituma bidasanzwe, namye niga kuri Mose igihe yari ku musozi. Aha ndiko ndiga kuri Baraki, Yayeli na Debora, ukuntu umwe wese yakoze igikorwa ciwe. Burya Imana ikeneye gutabara irahagurutsa umuntu, igahagurutsa n'uwundi, umwe wese agakora igikorwa ciwe. Nibuka n'ikindi gihe Imana igomba gutabara Abisirayeli mu gihe abamareki bari bateye Abisirayeli. Mose aduga ku musozi hamwe Aroni na Uri bamufata amaboko. Yosuwa nawe yari ku rugamba. Murabumva Mose, Aroni, Uri na Yosuwa. Mbega jewe aya majambo narakunze kuyigako cyane. Mbega muri abo bantu bane intsinzi twoyihande? Intsinzi twoyihande? Intsinzi twovuga ko yabaye iya Mose? Intsinzi tuvuge ko yabaye iya Aroni kubera ko umure yamufasha amaboko akaguma hejuru? Intsinzi yabaye iya Aroni? Mbega intsinzi twoyatribiwa Yosuwa kubera ari we yari kumwe n'ingabo ku rugamba? Ningira ndababwire ngo abarongozi bacu banesheje, burya natwe intsinzi zoba ari yacu. Intsinzi zoba ari yacu kugira ngo Yosuwa neshe. Mose yarakenewe kugira gumiza amaboko hejuru, ariko kandi Aroni yarakenewe kugira nimba yafashe iburyo ntavyonzi, ariko kandi iyo Aroni afata iburyo gusa uku kugakoroka na ubizi yuko byari gukunda. Na Uri yarakenewe kugira ngo Yosuwa hariya mu kiyaya ashobore kuririka abamareka baheze. Haleluya! Bisigura ngo jewe nawe twese turakenewe kugira intsinzi iboneke mu gihugu cyacu. Na ukwiye kuvamwo, na ukwiye kwisuzugura, na nukwiye kuvuga ngo jewe nkora bito. Mbega uwo twovuga yarikoze bito ninde? Ni Aroni, ni Uri? Nta numwe yakoze bito, bose bakoze ibikomeye kuko bose bararushe. N'uwari ku rugamba Yosuwa yararushe hamwe n'ingabo ziwe, ariko na Mose namwe ni muvyiyumvire kugumiza amaboko mu kirere umunsi ukira kugira ngo bashobore kunesha. Jewe kandi nibaza, sinasomye aho bavuga ko yari afise n'inkoni, ariko ijya inkoni yo kunesha nibaza ko yari ayifise mu kiganza, amaboko mu kirere. Hanyuma burya nabwo bamurondereye ibuye ngo yicareko, nabo nyene bari barushe sha, nabo nyene bari barushe. Aroni na Uri kumufata ahagaze nabo nyene byari bibaruhije, bamuronderera ibuye yicarako. Rujya rubuye ni Kristo Yesu dukwiye kwicarako, hanyuma tukaduza amaboko abaganza bakanesha. Kristo Yesu tumwishimikije, abaganza bacu tukaduza amaboko. Iyo bagiye bazonesha, mu mirimo barimwo bazonesha, mu migambi bazonesha. Haleluya! Bazonesha duhagaze muri Kristo Yesu tukabafata amaboko. Aroni na Uri erega barabaherezi, basha bashigikira umukozi w'Imana Mose nawe nyene kugira ngo bashobore kunesha. Ne nabo baherezi ni twebwe bo gufata amaboko umukozi w'Imana kugira ngo dushobore kunesha. Yesu ashimwe. Ikindi novuga, iyo dusenga hari ibihe tugeramwo dukwiye kuza turasaba ico bita intervention rapide. Hari ibihe tugeramwo by'intambara zo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, dukwiye gusaba intervention rapide. Yesu ashimwe. Haleluya! Usomye ku murongo wa 13 haravuga ngo amasigarira y'abahambaye n'ay'abene gihugu baramanuka, Uhoraho amanukanwa no gutabara abahizi. Haleluya! Uhoraho hari ibihe dukwiye gusaba intervention rapide, hanyuma Uhoraho akamanuka kugira ngo atabare abahizi. Yesu ashimwe. Ndibuka mu gihe cy'intumwa, erega intumwa kugira ngo zitabagwe, Imana yagize intervention rapide, imanukira
Sawuli ariwe Pawulo iramumanukira iramuhwikira burya igihe yabaye intervention rapide kugira ngo intumwa zitabagwe. Murazi ko yaragiye apfuhagira kugira ngo n'abandi abayice n'abandi abashire mu ibohero, ariko Imana ikiramuhwikira haba intervention rapide mu gihe cya Sawuli imugoba kanwa. Yesu ashimwe. Imugoba ururimi acika utavuga ntiyasubira kubona, abona umuco mwinshi. Haleluya. Hajya kwari kugira ngo abera b'Imana batabagwe, hari kugira ngo ishengero ry'Imana ritabagwe. Yabaye intervention rapide. Imana yararavye ngo trop c'est trop. Aho vyakabereye ibyo Sawuli yigize, kandi abera bari bamaze imisi basenga barondera gutabagwa. Muribuka na hamwe Petero Herode yagira mwiyongere, abishengero baragiye mu ishengero baririra Imana bati dutabare 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 dutabare. Imana irabumva igira intervention rapide. Abamarayika basanga Petero mu ibohero bacagagura iminyororo ambara n'ingoga, impuzu, ceinture, wambara ibirato, hanyuma ubandanye urugendo, barakwega baramusohora. Nijye yabaye intervention rapide. Hari ibihe biba tugasenga muga tukavuga Mana turakwinginze umanuka ukore bicitwa ubunyene, umanuka ukore, tugasaba intervention rapide. None nahora numva ngo abanyamwaro nibo bagira intervention rapide, sinzi ko ari ivyo. Abo mu ikambi y'Imwaro no muri 2015 baciye bamanuka, twumva ngo ab'Imwaro ngo baraje. Nico gituma abantu benshi babatinya ngo bagira ngo intervention rapide. Sinzi ko ari ivyo, sinzi ko n'ubu bakiribo, ariko nimba mu gisirikare cy'igihugu bogira abajejwe intervention rapide, ni gute twebwe mu buryo bw'imwemu hatoboneka abagore b'intwari baza baragira intervention rapide, hatoboneka abagabo b'intwari baza baragira intervention rapide. Mu migwi y'abasenzi harakwiye abantu bagira intervention rapide. Aba bantu bagira intervention rapide n'abantu babwira bati urugamba rurarese, navyo gusubira kuvuvura ngo sinakoze iki ngo sinagize iki, baca bagenda navyo kwiyumvira ngo madamu, navyo kwiyumvira ngo umwana, baca biruka bakagenda. Nimba ari kwinjira mu masengesho y'imisi 10 bakinjira ataco babajije, bandi bacavuga mworindira tukayatangura ejo. Oya, nimurindire semaine prochaine niho vyo bavyiza. Aba intervention rapide nimba bishushe ari midi baca binjira mu masengesho midi. Nimba bishushe ari saa 10 baca bayatangura iyo saa 10. Imana ikamanuka igakora mu izina rya Yesu. Nagira ngo mumenye ko hari igihe bizoza bikenerwa ko haba abantu bentervena mu masengesho kugira ngo basabe intervention rapide y'Imana. Yesu ashimwe. Imana irifitiye ingabo zihuta gutabara. Haleluya. Ikindi kintu novuga, reka mvuge kuri uyu muvyeyi. Ari akantu nasimvye ko ku murongo w'10. Yemwe abagendera ku ndogoba z'ibihororo, yemwe abiyicariye ku mikeka myiza, yemwe abari ku nzira nimuririmbe. Aha hantu akantu ka mbere nakuyemwo nuko hariho abantu biyicarira mu gihe cy'intambara. Hariho abantu usanga biyicariye nyene bidibamiye mu gihe cy'intambara. Nagira ndababwire ngo mu gihe cy'intambara ntavyo kudibama. Ninde twebwe muri kino gihe umuntu narabe neza, mbega ubwo sindibamye, ubwo siniryamiye, ndibamye muki, ndibamye mu kurya no kunywa, mu minsi mikuru, mu kurondera gushaza gusa. Nitwidibamire, turakeneye gutabara. Burya intambara wa mubi niyicaye. Nimba wowe wicaye, Satani ntaruha, agenda yivuga nk'intambwe ku munsi arondera uwarotsa. Hama tukabwirwa ngo nimuze tumugwanye dufise ukwizera gushikamye, tumugwanye dusenga, tumugwanye twisonzesheje, tumugwanye n'ibigwanishwa byose Imana itanga. Turabifise ibigwanishwa byo mu buryo bw'imwemu, turabifise.
haleluya. Naho turi n'umubiri nitugwana mu buryo bw'umubiri, ibigwanishwa byacu birakomeye, si ibyo mu buryo bw'umubiri ariko birakomeye, bifise ububasha bwo gusenyura ibyo wamuba bari karubaka, bifise ububasha bwo gusambura ibyo Satani bari karubaka mu gihugu cyacu, haleluya. Nudibame, haguruka tugwane intambara. Baravuze ngo umukenyezi wese azikurira avyigishe n'abakobwa biwe, abibigishe kugira ngo nabo babikurane, nibakure badibamye ngo igihugu banyene cyo barakibona, igihugu abajejwe umutekano barakibona, abo bahaye ibiti barakibona, nibo biraba. Twovuga ngo ntibituraba ariko ingaruka zavyo, ingaruka z'intambara tugasanga ziraturavye. Ndakunda uwo muririmbyi w'indirimbo y'amajana 324 indirimbo kantike, hano ntayo mfise ntiza, tuyisome twumva uwo muririmbyi ukuntu yabivuze. amajana 325 ivuga ngo dutonde urugamba twese tuje mu ntambara, ukwicara ku maziki Satani akiriho, ukwicara ku maziki Satani akiriho, ahagaze imbere yacu n'abadayimoni agomba kuduca ivutu, yamara azotsindwa, haleluya. Dutonde urugamba twese atawuvuyemwo tuje mu ntambara, mbega ukwicara ku maziki Satani akiriho ahagaze imbere yacu n'abadayimoni. Ubu muririmbyi yararemye afise ukwizera aravuga ngo yamara azotsindwa. Uku niko kunesha, uku niko kunesha kwanesheje isi yose, n'ukwizera kwacu, haleluya. Ukwizera, tugwane twizeye, tumugwanishe ukwizera, tumwirukane twizeye nawe azoduhunga. Icya kabiri kiravuga ngo inkota turayifise ni ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Abafise inkota tuziduze, tuzi inkota turaha, vuga uturu n'urukota rwanje. Inkota, 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 inkota turayifise ni ijambo ry'Imana. Mugabo nidukwiye kuyiduza ijambo ririmwo ritari mu mitima yacu. Urukurugendana wo rugendana bakagukubita hasi, ndabizi neza bo gukubita hasi kandi urufise kuri wewe kubera atajambo ry'Imana riri mu mutima. Bisaba ko tuyisoma amajambo y'Imana tukayabika mu mitima yacu, hanyuma tukayagwanisha intambara, haleluya. Bavuze rero ngo inkota turayifise n'ijambo ry'Imana, si Bibiliya gusa tugendana. Narabonye hariho n'abayishira ku musego kugira ngo ibagwanire, eka si ibagwanira, mugwanirwa n'ijambo ry'Imana mufise mu mitima, mugendana mwamize, haleluya. Nimwe niyaneshereje abera ba kera, n'abera ba kera bagwanisha inkota y'ijambo ry'Imana, baragwana barahira ukwizera kwabo kwarabahaye kunesha no mu rupfu narwo, haleluya. Barihanganye gushika no mu rupfu. Uku niko kunesha, uku niko kunesha kwanesheje isi n'ukwizera kwacu. Icya gatatu kiravuga ngo abansi bacu ni benshi bagwanya agakiza, tuzobanesha twambaye ivy'Imana itanga, inkofero y'agakiza n'inkindi y'ukuri n'ibirato vy'amahoro dutwaye ukwizera. Abanyefeso 6 kuva ku murongo w'10 niho hari ibigwanishwa vy'umukristo. Ibigwanishwa vy'umukristo hariho amahoro, hariho ukuri, hariho ijambo ry'Imana, hariho amasengesho. Usomye hajya ahantu hose ukamanuka ushitse ku murongo wa 18, amasengesho naho nasanze ari kigwanishwa naco nyene dutegerezwa kugendana. Amasengesho naco nyene n'ikigwanisho tukigendana, amasengesho yo mukuri, amasengesho yo mu mpemu y'ibihe byose dutegerezwa kuyagumya muri twebwe. Igice cya 4 kiravuga ngo ninanesha nzokwambikwa
impuzu n'umwami. Haleluya. Nagenda kubwire kutazogwanira ubusa. Niwanesha uzokwambikwa impuzu n'umwami. Azovuga izina ryanje imbere y'ijuru. Nituve hasi turwane mu izina rya Yesu, tuzonesha abansi bose tujanye n'umwami. Amen. Haleluya. Tuzonesha abansi bose ariko tujanye n'umwami. Ntugende wenyene. Nico gituma Debora mu kuremesha Baraki yamubwiye ngo uhoraho ni wakugiye imbere, aramugabuye mu maboko yawe kandi ni wakugiye imbere. Mu yandi majambo ntutinye, natwe tujanye n'umwami atugiye imbere. Noneho yaramaze kunesha, natwe turabanesha muri Kristo Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Usomye kuri uyu murongo wa 24 haravuga Yayeli. Ni Debora muri iyi ndirimbo yiwe yariko aramuhezagira, aravuga ngo Yayeli aragahezagirwa kurusha abandi bagore. Nukubera iki? Yabaye umugore w'intwari, nawe nyene mu rugamba rwari ruhanamiye Abisirayeli yaragize icyo akora. Yayeli aragahezagirwa kuruta abandi bagore bose, aragahezagirwa kurusha abandi bagore baba mu mahema. Ubu Yayeli aragahezagirwa. Naciye nibuka uwundi mugore yahezagiwe yabaye Mariya. Muri Bibiliya niwo bagore naciye nibuka babwiwe aya majambo, aragahezagirwa. Yayeli aragahezagirwa, na Mariya urahezagiwe, n'umwana ari mu nda yawe arahezagiwe. Mariya yahezagiwe na Elizabeti, aramubwira ngo urahezagiwe. Hamwe baramukanya, umwana akikina mu nda ya Elizabeti, aravuga ngo we Mariya urahezagiwe, mbere n'uwo mwana ari mu nda yawe arahezagiwe. Debora nawe aravuga ngo ewe Yayeli urahezagiwe, uragahezagirwa mu bandi bagore bose, kuko wahevye amagara yawe ugatabara Abisirayeli, kuko wahevye amagara yawe umwansi w'Abisirayeli ukamucumita urumambo. Urahezagiwe, urahezagiwe. Haleluya. Nawe mukenyezi uri kuragwana intambara, wahevye amagara yawe kubwo kwingingira Imana, urahezagiwe mu izina rya Yesu. Urahezagiwe, urahezagiwe, uragahezagirwa n'iyaremye ijuru n'isi. We uheba amagara, we hari igihe uheba kurya no kunywa, uri kurengengera Imana, igihugu, ishengera, imiryango, warahezagiwe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Kandi uretse umuhezagiro Debora yatanze, nagira ndakubwire ngo niwitanga kubw'igihugu, niwitanga kubw'ishengero, kubw'imiryango, nagira ndakubwire ngo uretse guhezagirwa mu buryo bw'impwemu no mu buryo bw'umubiri, Imana izoguhezagira. Erega witwararitse iby'abandi. None ntiyatubwiye ngo turondere ubwami bw'Imana no kugororoka? Muri ivyo nyene byo kwiyumvira ku bandi, muri ivyo nyene byo guhagarara ku bw'abandi, nagira ndakubwire ngo Imana nawe izoca yitwararika ibyawe. Haleluya. Niwaheba amagara ku bw'abandi, Imana izokwitwararika iby'iwawe, kandi nagira ndakubwire ngo uzomererwa neza. Dusozerere kuri uyu murongo, asigaje tubiri gusa. Murongo wa 27 uravuga ngo ayamira imbere y'ibirenge vyiwe, arakumbagara, ararambarara. Imbere y'ibirenge vyiwe niho yayamiriye, arakumbagara. Aho yayamiriye niho yacikaniye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iri jambo rivuga ngo twebwe umwansi wacu ntazoyambira imbere y'ibirenge, azoyambira munsi y'ibirenge vyacu. Iki nico Yesu yaduhaye, nico Yesu yatubwiye, ni naryo sezerano, ni nabwo bubasha bufise. Tuzomubwira ati sur nos pieds Satan, kuko twarahawe ni sezerano rivuga ngo tuzohonyora inzoka na skorpiyo. Kwa Yayeli yayamiriye imbere y'ibirenge, ariko twebwe si imbere y'ibirenge gusa, ni munsi y'ibirenge vyacu. Haleluya. Iyo turiko turamugwanya tumubwire tuti Satani
kubw'intsinzi twaronkeye igorogota, uri munsi y'ibirenge vyacu. Wibuke mukenyezi ko wahawe ububasha bwo guhonyora inzoka na sikorupiyo n'ubwo kunesha ubushobozi bwose bwa wa mwansi. Kandi Bibiliya ikavuga ngo nta kintu na kimwe kizogira ico kikugira na gatoya. Satani ari munsi y'ibirenge vyacu, abakozi biwe bari munsi y'ibirenge vyacu. Iyo tugwana urugamba tuvuge ngo Satani ntagutera ubwoba, ahubwo mubwire uti uri munsi y'ibirenge vyanje. Satani uri munsi y'ibirenge vyanje, wa kibazo we ndaguhonyoye, uri munsi y'ibirenge vyanje. Wa musozi munini we uri iki imbere yanje, wa musozi uri munini we uri iki imbere yanje. Uzohinduka ibiyaya mu mwanya mutoya mw'izina rya Yesu. Ukabibwira kandi birumva. Burya ibibazo birafise amatwi. Ego, burya ibibazo birafise amatwi. Abadayimoni barafise amatwi, barumva ibintu batamenya. Nivyo turiko turavugira mu mutima. N'indimi dusenga zitamenyekana ntavyo bamenya. Ubwo tuba turiko turayaga n'Imana amabanga. Ariko iyo tuvuze ukamubwira ati Satani n'abakozi bawe ndagufisha kububasha buvuga ngo ninakugara ndaha mwisi nkakuboha no mwijuru bagiye kubishingira intahe ko waboshwe mw'izina rya Yesu. Aravyumva akavuga ngo uyu muntu aramaze. Yesu ashimwe. Satani ari munsi y'ibirenge vyacu. Abavuga yuko yabaye munsi y'ibirenge, yakumbagaye munsi imbere y'ibirenge vya Yayera, ariko twebwe ari munsi y'ibirenge vyacu mw'izina rya Yesu. Usomye rero kuva ku murongo wa 30 haravuga ngo ngira ngo nuko bakigabangana iminyago. Aha rero oya reka mpere ku 28. Yari nyina wa Sisera n'abandi bariko baribaza, baramurindiriye Sisera ko ataha, barabura. Baca batangura kwibaza ibyo ari byo byose. Araca yanesheje, urumva yanesheje, baracagabura iminyago, baracagira gute. Nyina wa Sisera 28 arerekera mu idirisha yitegereza neza mu ntoboro zaryo, yibaza ati mbega umukogote wiwe ko watevye kuza, imirindi y'amafarasi akwega imikogote kwitarakakaza. Abo mu ncabwenge bo mu mikogote ziwe baramubarira, bahuza n'ivyo nawe ubwiwe yibwira ngo ngira nuko bakigabangana iminyago baronse. Umugabo wese aratwara umwigeme umwe canke babiri. Sisera nawe aratwara iminyago y'impuzu z'amabara, impuzu ziteye amabara impande zose zo kwambara mw'izosi zuzuye mu minyago. Urumva bariko baribwira, babonye yatevye batangura kwibwira bati ivyo ari byo byose yanesheje, yatsinze. Bariko baragabura iminyago, bariko baragabura imyambaro, n'incoreke ziwe ziramubwira bati burya batsinze, bariko baracyagabangana iminyago. Aka kantu kanyigishije iki? Kandi nari narigeze kuhasoma, ariko kanyigishije iki kintu kivuga ngo abavyeyi hari igihe twihenda ngo abana bacu iyo bari nabanesha, abana bacu iyo bari nabasenzi. Umwana wanje banakubwira ati yamara umwana wawe twamubonye atari mu bintu bye. Umwana wanje jewe nivyariye, jewe ahagaze neza, ahubwo ariko arafasha abandi bajene ababwira ubutumwa bwiza. Naho ubusambanyi bwamutwaye kera, yapfuye, abadayimoni bamunize kera. Umuvyeyi akihenda, umwana wanje ari mu ntsinzi, umwana wanje ariko yigisha ijambo ry'Imana, umwana wanje ari muri korale ariko arigisha abandi indirimbo, umwana wanje ari muri ivyo ari kumwe n'abagenzi be bariko bayaga ijambo ry'Imana. Tukihenda. Niko nyina wa Sisera yihenze ngo umwana wanje ariko yagize intsinzi, none rero bariko baragabura iminyago, n'incoreke ziramushigikira bati batebejwe n'ibina. Aho gusenga kumbure, aho guterama imbere yuko bamwica, atangura kuza aribwira. Mugabo akantu gakomeye bavyeyi nakuyemwo jewe naka kavuga ngo nituze turibwira ko abana bacu imisi yose bari muri vyiza. Turashobora kubibwira ngo bari muri vyiza, abadayimoni barabanize kera. Sisera yari yagiye kera, yarapfuye
kera nyina ntiyabimenya, natwe ntidutunga abana bapfuye tutabizi. Reka dukurikirane, reka dusenge, reka tube hafi, tubasengere, ariko kandi dukurikirane neza, ntitwibwire amafuti ngo tubandanye kurarama ngo ibintu bimeze neza kandi abana bacu barapfuye. Nuko rero Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, ibagirire neza, duterame. Burya akamereje ko nshaka kuvuga ngo mu guterama ntitwoza guteramira igihugu imiryango yacu yarapfuye, ntitwoza guteramira igihugu abana bacu barapfuye canke abo mwubakanye barapfuye. Reka duhere mu miryango, duhere mu miryango, tube maso, duterame, kuko wa mubi arondera gusibanganya imiryango. Ejo bundi hari ku itariki mengo hari 30, hari itariki 30 z'ukwezi kwa mbere, nimba atari 31, niho nagize inzozi mwijoro. Nza mbona ndi mu cyumba cy'umumama mwene data, turiko turasenga tuganira, dusenga twongera tuganira, ariko uwo mwene data yari umupfakazi. Hanyuma ari umupfakazi, duca tubona uwo mugabo wiwe yapfuye, aracomotse mu cyumba. Twe twari ku ntebe gucya turiko turayaga, mugabo igitanda, kuko cyari cyumba kinini, hari igitanda gucya mu cyumba, tubona uwo mugabo aracomotse aje mu cyumba. Rero tuza tubona ahamagaye umukobwa wiwe, tuza twumva aramuhamagaye mu izina ngo nyarukuze hano, nyaruka. Hanyuma mugabo tukabona uwo mupapa ibyo ari byo byose afise inyota yo gusambana, ahamagaye umukobwa wiwe. Hanyuma muhamagaye uwo mukobwa wiwe aca aramufata, aramukorera ibyamfurambi gushika hatagishobora gutambuka. Igitanda kirayoberana, kiracafura, amaraso agenda ameze nabi. Nkiri muri izo nzozi nza numva ijwi ririko rirambwira, nk'umuntu ariko arambwira nkiri muri izo nzozi nyene, ngo mbega urazi igituma mubonye umupapa yapfuye? ngo nukubera nshatse kubabwira yuko imyuka yavuye ikuzimu yaduze ije guteza imiryango inceste. Abapapa barongora abana babo, amenya. Kandi ijwi rirongera rirambwira ngo nimubifate mu buryo bw'umubiri gusa, ariko mubifate no mu buryo bw'imwemu. Abapapa b'amashengero bagiye kurongora abakirisu babo, amenya, kuko nabo n'abavyeyi, abakristo babari abana, bagiye kubarongora, amenya. Babagirire nabi, babamerere nabi hamwe abana. Uwo mwana yaciye agenda ararira, wamengo turiko turasoma ibiri mu mutima wiwe, yumva azinutswe umuryango, azinutswe umuvyeyi, une fois pour toutes. Rero bavyeyi, ico gihe ndibuka nitwi ryarambwiye ngo genda uburira abavyeyi bateramira imiryango, ntibijajare ngo umugabo wanje ndamwizera, umugabo wanje nawe usumbye umumama araho, yizera umugabo kubi kugusumbya. Undi mumama yamuburiye aramubwira ati yamara jewe mbona umengo umugabo wawe bafitaniye imigenderanire n'abakobwa bawe birenze urugero, kubera nababonye kuri plage, kuko barabo ngahi Bujumbura, nababonye kuri plage, kandi umwe yasoma se à gauche, uwundi agasoma se à droite, ise nawe ayagaye hagati yabo ibiki. Uwo mugore aramubwira ati ndakwiyamye ku mugabo wanje, ndakwiyamye, amufitiye confiance, amwizeye. Hanyuma wa mumama ati navuga gusa, jewe nakubwira ngo sinubundi sinavyemeje yuko boba bafitaniye iyo migenderanire igera hiyo, nagusaba gusa uzobicungere. Wa mumama aratuza yigumiraho, umugabo aramwizigiye, nawe yifitiye abakobwa babiri bageze mu bigero, agumanye n'abakobwa banje ndindiriye abakwe. Kumbe ntamenye ko umukwe yamaze kuronka ari umugabo wiwe. Hanyuma wa mumama yaratevye, sinzi igihe kimwe yakangutse arikoma, agiye muri toilette abona ntabona umugabo wiwe, kandi ntamusanze muri toilette.
araza ariryamira yatevye ati yagiye gucungera ivyo mu rugo arabe ko mu rugo atabasuma. Okay, araza araryama. Mugabo n'ikindi gihe asanga yagiye. Umunsi umwe agira amakenga aravuga ndakwiye kumenya uyu mugabo wanje aja. Uwundi munsi aravuga ati uyu munsi sindyama. Araryama acaguma arifuka aramera nk'ugona kandi akanura ati nze kuraba iyo azoba agiye. Araryama ijoro rigeze hagati yumva ngo madamu ariko aragona, aca arafata eswime amubona, aca arakenyera eswime, aca arasoboka aragenda. Aravuga ndaza kumukurikira tu menye iyo yagiye kandi ndabonye amasaha yagiriye. Aca aragenda mugabo yumva yuguruye mu cumba kindi c'abana. Ararindira akanya aca aragenda arasoboka muri ca cumba aca asanga namwe kandi rero ibara ryagwiriye. Abakobwa bararyama yaheze umwe agacaja ku wundi bose bariko bararorera. Wa mumama bakuye ngaho bamutwara kwa Rojante, ariko kandi mugenzi we yari yamuburiye turabiraba neza. Avuga ati umugabo wanje ndamwizeye. Niki rero nashaka kuvuga imyuka yaravuye ikuzimu ije gutera imiryango impwemu ya incest. Mbega sinumvise uwundi mukobwa yakoroye inda yase muri eglise, abo nabo muri eglise. Ise arakijijwe, umukobwa arakijijwe, inda barayikoroye. Imana idufashe cyane. Navuze ngo Imana idufashe cyane, idutabare. Nari nsozereye mvuga ngo tube maso cyane. Iyo mpwemu yarasutswe, tuyikemeye. Ni mpwemu yavuye ikuzimu, niko nabwiwe, yavuye ikuzimu yaje kugira ngo yonone abana, yaje kugira ngo yonone imiryango, yaje abo bakobwa. Erega nyina ngo hari igihe yababaza ati none ko mbona mukura akamubaza ati none mama ivyo kurongorwa birakuraba, we wararongowe ibyo wanje ntibikuraba, kumba ari satisfaite ngaho nyene muhira. Imana rero idufashe cyane. Navuga gusa ngo tube maso, nukuvuga ngo muvyo dusengera, muvyo twinginga imbere y'Imana. Niyi mpwemu ya incest yo mu miryango no muri eglise. Erega ibara ryaraguye kuko umuntu ibaze uza wumva ngo dadi rero sukuvuga ngo papa. Urumva dadi agaca agenda akaryamana na dadi nawe mafiye agaca aryamana na mafiye, bagaca baza mu ishengero bakaririmbira Imana, bagatambira Imana impwemu ya incest mu buryo bw'impwemu. Tube maso rero mu byo twingingira Imana. Ndasabye dutangurire kuri ibyo, nimuve hasi dusenge mu izina rya Yesu. Ariko ndagomba ngo dusenge iyi mpwemu ya incest yavuye ikuzimu tuyisangangure mu izina rya Yesu. Iyi mpwemu ya incest mu miryango, hariho imiryango birimwo bino bintu, hariho imiryango yagowe, hariho imiryango birimwo kandi kugira ubitore ntivyoroha. Ugumana ngo umwana wanje yajyanye na se, baduganye ruguru na se, bamanukanye Bujumbura na se, ukagumana ivyo bajanye na se kugira ngo ubitore ntivyoroshe na gatoya. Reka dusenga Imana dusanganguriye impwemu mbi, iyi myuka mibi iriko ironona imiryango mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu Kristo turi hano Mwami Imana tukwinginga mu izina rya Yesu mu gihe nk'iki ngo utabare imiryango yamaze gutegwa n'imyuka mibi y'ubusambanyi, amashengero yamaze gutegwa n'imyuka mibi y'ubusambanyi mu izina rya Yesu Kristo. Iyi mwemu yavuye kuzimu ije gutera imiryango ndayisanganguye mu izina rya Yesu. Iyi mwemu ya incest ndayiturije umuriro w'Imana mu izina rya Yesu. Imiryango yoba yari imaze gutegwa n'iyi mwemu ya incest
ndayisengeye mwami ndayisengeye ngo uyitabare uyibohore uyigirire neza aba bagabo babaye ibipfu aba bagabo batewe muri ubu buryo turabasengera mu izina rya Yesu turarungitse umuriro muri iyo miryango ngo turi iyo mwemu ya inceste turarungitse umuriro mu gihugu cyose ngo turiri mwemu ya inceste mu izina rya Yesu Kristo ndasanganguye iyo myuka mibi nikagira ububasha n'ubushobozi mu nzu y'Imana abadadi basambana n'abakobwa babo mu nzu y'Imana ukaza bumva abantu ngo ba papa wacu ngo basaba imwemu ugasanga bariko barasambana mu izina rya Yesu iyi myuka mibi turayisanganguye iyi myuka mibi turayiturica umuriro w'Imana iyi myuka mibi turayisubije ikuzimu nikagira ububasha n'ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo ibi nivyo bizana umuvumo bikazana umuvumo ku gihugu bikazana umuvumo ku ishengero mu izina rya Yesu ivy'Imana yabujije mu izina rya Yesu nivyo biriko birakogwa muri no misi ya nyuma dutabare mwami dutabare iyo myuka nigira ububasha ku miryango ku ishengero mu izina rya Yesu Kristo urakoze turagushimiye turagukengurukiye kuri Imana yumva kandi yishura ko bikoretse mu izina rya Yesu Kristo ariko kandi ntitworeka gusengera ni imwemu ya homosexualité mu gihugu cyacu mbere no mu ishengero ukaba aba homosexuelle no mu ishengero bariyo abisambanya no mu ishengero bariyo reka iyi mwemu tuyisangangure imwemu yo kwisambanya nagira ndababwire ngo ya homosexualité nagira ndababwire ngo no mu miryango yabubatse irabaho cyane gose ugasanga ufise umugabo w'umuhomosexuelle cyangwa ufise umugore w'umulesbienne birabaho ibi byarabaye navyo nyene ku buryo uwo mugore nawe nyene bamutwaye kwa Rojanti yasanze umugabo wiwe ariko arasambana n'uwundi mugabo mu gitandi wabo yaraduze ruguru mu rubanza imodoka ipfira mu nzira caragaruka agarutse ntiyaramwiteze basanga ntibugaye amwubuka ko mu cyumba ariko kumwe n'ikindi kigabo nawe nyene ubwenge bwaciye budegera batwara kwa Rojanti ibi ni ibintu bihari mwibaze iyo mivumo ingana gutyo mu miryango mwibaze aho rero n'umugabo n'abagore bashobora kuba bahari kuko hariho abantu bakwengwetana ruguru bavuga ngo gukwengwetana hariho abantu bakwengwetana bahuje ibitsina hamwe wogira ubwoba rero iyi myuka mibi hari igihe dusanga dutunze abana mu miryango baba lesbienne ugasanga utunze abahungu baba homosexuelle ndabasavye tube maso dusenge data mu izina rya Yesu Kristo iyi mwemu ya homosexualité mu gihugu cyacu turayisanganguye mu izina rya Yesu ni imwe mizana umuvumo ibi nivyo byatumye Sodomu na Gomora hatuligwa mu izina rya Yesu Kristo imwemu y'abahuzi ibitsina babisangiye turayisanganguye mu izina rya Yesu abagabo bahuzi ibitsina babisangiye muri kino gihugu abasore bahuzi ibitsina babisangiye abagore n'abakobwa bahuzi ibitsina babisangiye iyi mivumo turayishize ku iherezo turayisanganguye mu izina rya Yesu Kristo turahagaze duhagararira igihugu cyacu kugira ngo iyi mivumo iranduranwe n'imizi mu gihugu cyacu mu izina rya Yesu abanyamahanga baza gukorera muri kino gihugu cyacu abarungikwa bavuye mu mahanga baje gukora mu ambasade baturungikira ba homosexuelle mwami turavyanse mu izina rya Yesu ko bama baturungikira abaje gukora mu ambasade ba homosexuelle baza kwanduza igihugu cyacu turavyanse mu izina rya Yesu Kristo turavyanse turabishize ku iherezo mu izina rya Yesu wa rudayimoni rwa homosexualité turagutegetse wa rudayimoni rwa lesbianisme turagutegetse tugusubije ikuzimu muri uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo nabubasha n'ubushobozi dufise ko turagusanganguye turasengeye abana bacu mu izina rya Yesu amaraso ya Yesu abatwikire bazitirigwe barindwa abasore b'ibyigenze barindwa ibigabo by'ibyigenze barindwa abakobwa n'abagore b'ibyigenze mu izina rya Yesu barindwe imwemu ya inceste mu izina rya Yesu barindwe bazitirigwe ikiganza cyawe kibabeko urakoze turagushimiye tugukomera amashi menshi mu izina rya Yesu Kristo amen.